sinumva ikintu ndi bukubwire muri uno mwanya. Ndazi neza yuko udahimbazwa no kubona yuko ariko ndagushira ku mbuga nkoranyambaga, ariko nagira ndakubwira ikintu kimwe Sada buriya guhisha akageso ni vyiza mu buzima. Ntivyari bikwiye yuko jewe nawe dufunguye uturengarenga ngaha mu nzu tuvanze n'ivyema yuko ababanyi bose bamenya. Hajya ni vyiza cyane kunyegeza ugusumana, ariko mugabo wewe ikibazo ufise gushika kuri uno mwanya jese ndiko ndagitahura icari cyo kubera kumeze nkuko Sada umukobwa cyangwa umwigeme cyangwa umukenyezi w'ibanga nuko atakintu na kimwe cyo mu nzu gisohoka hanze. Njewe nawe kwirirwa ku mbuga nkoranyambaga status biki ntabwo zari nyishu, kubera ko ntiwibaze yuko abantu bose baryoherwa n'ukuntu jewe nawe dukundanye ngaha muri none. Sinumva rero ukuntu ushobora gushavuzwa nuko jewe ntagushira kuri stati. None stati imaziki ndashaka kumenyesha ngaho. None shiri ndakubaze bajyanye ngo ntibaryoherwa ntibagirike ibyo n'ibindaba ico nzije ndawe ubuzima bw'iwanje je na wewe nta kindi. Mu gatondo tubyutse tutaranaja muri douche kwanza ifoto twipostinge ko ubwo nibwo buzima twabayemo kora twikundana kuba iki no munsi rero byohinduka ibyo iwanje ntibishoboka kandi ntibikunda. Nene kugupostinga hari amafaranga uronka, ariko abantu baramenya ngene dukundanye. Mbe nkuko nakabikubwiye bibaza ngo abantu bose bararyoherwa jewe nawe ukuntu dukundanye ngaha. None shiri we uzora ngo nakakwereka cyatagiye kubera kuri kuriroga wunyene. Kwiroga? Niki? Kwiroga. Uriya si bose bariko bararyoherwa n'urukundo rwa jewe nawe. Umva ndakubwire shiri jewe baryoherwa ataryoherwa ibyo ntibindaba. Ico nzi gusa ngaragariza ko nkunda umpostinge nta kindi. Nutampostinga hari abandi bantu nimba ari abagore bawe nimba ari ahabara ntavyo nzi. Wabeshe ko atamugore ufise ushaka yuko uruba ntushaka ko bambona. Rero wowe nimba nkunda jewe shira kuri stati nayo utashize kuri stati sinjya sinywa ahantu kujya. Ujya jya sino gushira kuri stati ntakukunda. Muncha makini nagushira kuri status nkagushira na Facebook. Nukwandika wandike usuza gucubona yuko ukunzwe. Na caption hejuru. Caption gogo nuruki. Caption. Shawandika kwa amajambo kandi amajambo meza atuje. Umugore wanje nkunda. Tuzofana. Ibiki ibintu vyinshi. Kwera nije sezerano ryawe. Nataruko. Ntiduteka ntibisha. Ibyo bidashoboka vraiment ngaha ntitujya ntitunywa. Ntiduteka ntibisha. Basumviriza ntaco ntangorane je sinibaza yuko ico cyo bintambamye siko. Ntangorane ndabikora nkuko bivuze. Ariko mugabo ugende wihe pen ico kintu cyumvireko. Urabe wisubireko buhoro buhoro. Kandi wongere uze gufungura siko. Nibi ntambamye ngaha mu nzu yajewe nawe. Ndabibonye washizeko na caption wanditse. Kandi amajambo meza ntuza ku mutima. Ndaza gufungura. Kandi naho nyine urasohokana. Okay. Ngezo muhuna dushaka. Nta kibazo. Je nta kibazo gusa ibintu byo kuza dusohose sinzi tugiye kuri beach. Ugacukubita ifoto ugaca Buya ntibibaze ni bose baronka opportunity zo kujya. Babibone ko twagiye kuri beach. Ya kandi ubone ko dukundana unkondo uzokana. Sawa ba? Ndakwitegura tugende. Agenda wihindure tugende kuryoherwa. Shada good. Urumva rero man. Wowe maze iminsi ndakurondera. Kubona dusiga mu kabari ugataha ukagenda. Uzi ko tunywana. Umviriza ndakubwiye. Igituma nagiye mwe nawe mutangiye gukora ibintu bitaja ntibize. Mbona mutangiye kuboregwa je nari ninyureye fanta. Hanyuma mbona muko muragiye ibintu by'akajagari. Je mitamo kubwira ko nari n'abantu we muri ndabasiga ndagishije cyane. Turi abantu b'abagenzi tunywana dusangira inzoga. Hamugacu tugira ibintu nk'ibyo. Ntaco ivyo byarabaye mbarira ni igiki gitume umpamagara nkaba ndicaye hano. Urumva naci. Je nari maze iminsi nirigwa mu nzu. Facebook, WhatsApp, Instagram
ahubwo rindira kwanza rindira ndakweri abajene b'imbuga nkoranyambaga ngo Facebook mama kwanza urindi ngo WhatsApp ndakwereka abajene bubu nizo mbuga nkoranyambaga kuri Instagram nanavumbuye iki baby cyana man nivyo byaguteye kwiru genda mukunda sana mwebwe tubadukeneye ko munakora nakwereke n'abavyeyi barabarondera bakababura mugango muri kumwe umwana umudada man umudada kuri Instagram faturabe rega nakubwira tora jewe ibyo si bishashi wanje uno ndamutse uno rero ngo numudada manzurabe namubonye fata kwanzura ugufata nubwo asa nabarabu je namubonye utirera umuzi gutuye uyu niwe tumaze imisi tu discussing ngira nza n'umugore uti gute ugomba za n'umugore reka none nakubwire mo frère jewe singomba yakuru ibintu ushoye kumbwira n'ikintu na kimwe umbwira ibiki ubireza basi hana amajambo nimba wampamaga ugomba ko ndaguhanura sivyo uyu uramuzi uyu cyenda muzantu uwo muzihe cyenda muzihe uyu umviriza nakubwira ku masini ya kweli wowe uyu wo mumenyana n'uyu uyu waramuzi Instagram nyina kumagira utuntu man reka aya urazi ndakubwira uyu wewe uramuzi nivyo bavuga ngo amaso akunda ntaraba neza izo kuri ntumbeshe uyu je ndamuzi umugenzi reka ndakubwira n'inzoga twasangiye vyinshi mbigize ukuri reka ndakubwire aho ndamuzi nubwo wenye inzoga nkanyifana uno n'umudamu wa Juma iryo ni shari nuvyeme ni shari umudemu nk'uyu nandi ndabizi gusa ko bazovuga vyinshi mugabo uyu ubona yona vyara uyu ubona basa n'umumarayika umviriza ndakubwira uno n'umudamu w'umuntu kandi jewe n'umugabo wiwe turazinanye n'umugenzi wowe uri siri yuko uyo muntu uyu ari umugore w'umuntu sindi sire gusa uno n'umudamu w'umuntu mutoyi wanje uko nyene ivyo urimo n'ibiki je naguhamagaye tuganire sinaguhamagaye kubite selfie Anturindire gatoshe urazi ko nahora numva ivyo abantu bavuga nkibaza ati wenda nukugira kubera ko abantu ndabazi bavuga menshi ariko sinarinzi ko ari ukomeze ngira ngo neza ndibaza ko wowe uri umukuru wa WhatsApp oya indira kwanza wewe je naguhamagaye tuganire naguhamagaye wifate selfie nishiri iriga guhera mbyuka sinayibwa posting guhera mva muhira hajya aho nyine wanerefonye wanerefonye nkibyuka sinayibwa posting urumva ntegezwa guposting ahantu nji aho nicaye ndi kumwe n'andi bintu nk'ibyo kugira ngo byungure iki jewe urumva nta postinze mu buzima bw'iwanje ntibishoboka nojya urumva urafite akazi kwe wararonse akazi ko gupostinga ikintu cya mbere mvuye mu gitanda ni selfie na posti Instagram, Facebook, Snapchat, chef wa Snapchat, chef wa Instagram. Baraguhembaho. Kumemba abantu baralayikinga cyane. None ryo teka ufise mu rugo. Nani teka ugomba ingire. Urukundo no kugupostinga. Umugabo wanje arakizi. Tukivyuka honyene je nawe. Tutarana cyo kumeza kunyicaye. Tegezo take selfie. Okay. Postinga umugabo wanje sister atampostinze izina ry'Imana yonyeswe ko yo reka renda kubwira urukundo so gupostingana sivyo so gupostingana niki urukundo sugo urukundo ni ruhagaze muri telefone urukundo ni ruhagaze ngo ajya amafoto mwama mufatanye mwama mushirana ko hajya sigo rukundo sivyo ivyo vyumve mbega urazi ko ashaka kugupostinga atagukunda ubu n'abantu bapostingana kandi mu nzu bibihishe binuka sister nimba atagupostinga w'umugabo wawe yawe arankunda umugabo wanje kandi niyo mpamvu ampostinga ashaka ko wahuma amaso amakungu ugasanga wenda no mu nzu ibintu ntivyifashe neza ndavyibaza twe tumeze vyibaze rero umviriza rero nka mutoyi wanje hagarika abantu basigaye bakuvuga aho nciye hose ni wewe aho nciye hose urumva hamwe umva n'impuzu zihakwa kukuvako
kubera wewe urumva uri postinga bigashisha bigasesema. Juma wahe Numviriza basi ndakubaza simakumenye yawe gusa mbarira none uramushaka uyu ndamushaka uramukunda vya vrai jewe ndamukunda uyu ari ku mutima wanje baby oya mukajuma uramushaka oya mukajuma oya ntavya mukajuma ngaho sawa uyu si umugore uyu ndamukunda umviriza uyu mudamu uramushaka uyu si umudamu n'umudada baby murabe kwanza Instagram sawa reka dukoreshe ibintu nyene basi wowe uvuze uramukunda fresh uyu je nzomutwara nzomushira mu nyishura ku kibazo uramukunda fresh sina fresh ni fresh sawa umviriza ndakubwira impamvu wampamagaye warushaka ubufasha niyo wewe uri nyamitwe niyo mpamvu naje no umviriza rero umviriza egome ni mwiza ariko mugabo ndabona ari mu badamu batigeze bitahura yaragiye ariyanika ku ma Facebook ku biki ngo kwiyanikira ku mbuga nkoranyambaga mama none yatiyanikira nari kumumenya gute yaragize neza sawa umviriza rero ukabumushaka ukoresheje ino telefone nyene ino telefone ya office urashobora ku murongo no mudamu uri siri ko no murongo wana wewe biciye ku kino murongo gute umviriza ubu buhinga bwaramaze kuba umviriza dukoresheje ino telefone nyene turashobora ku imprima canke akagufasha mu bundi buryo gusa ukimprima ifoto yego werekana kwereke uwo mugabo ucumubwira ico kibazo cyawe araza kugufasha pepe wowe ntugire kibazo nzana ku mugabo wiwe iryo ni banga kandi yari kubwiye nk'umugenzi umviriza banga naho nyene nimba afise umugabo wowe tugende gusa ndakwereka wa gusa arafise umugabo nabikubwiye arafise umugabo yego uri siri sindi siri gusa tuje kuri uwo mugabo vraiment apana umugabo wiwe nubona kuri umudemu naho iki cyo hindukira kikagina umudemu no numama oya usi umumama umudemu urumva nubiriro niyo mpamvu ndakwemera kuko wewe mbiza mutwe wanje ndagusubiriyemo nyamuburike muhanura no nyamuburike muhamba sivyo iyo nzira urimo siyo yo gupostingana kwa makirasa gatoyi umugabo akuzaniye iki upostinge umugabo agize iki upostinge bane umusaza gukubita akakuzura ijisho uzopostinga nzopostinga abone ko yankubise hagarika aho geze kuko ndakubwiye nti bijya bintu uri kuragira nibigwesha agaciro nibigwesha iteka abantu ntibabishima kandi abantu ntitubona kumwe uri kuravyumva ni ukuvuga yuko wewe ejo urashobora guhura n'ikibazo kwereza ijya posti ikibazo cheke menya ko bigira ukurakora hari abatabinezererewe ubuzima urimo harimo abatabonezererewe sivyo kujya we bijya bintu guma we postinga ushira kuri stati ubona ko abantu babinezererewe sivyo ariko umenye ko uri kuraha inzira n'umwansi wawe kwanza umwansi wawe aramenya uko waraye uwo munsi umugabo nimba icyabaye mu rugo cyose araye akimenya wibaza ko ejo zo gukorera iki ikijisho cy'abantu cyonyene ucitike mutayi wanje hama ikindi naco uritesha agaciro bijya bintu gira ntibishemeye imyaka ufise ntibiryoshe vraiment kwa mawe postinga wigira ibintu birasesema kuko yaba bidasesema simba ndengana abantu bose bambaza bambwira bampagarika ibintu bya mutwe nuko nukuvuga iyo bari ibintu bishimishije ibiba ari ibintu bampagarikira mu ibarabara banza umenye kuri umwana w'indero umwana yiyubashe umwana afise abavyeyi ivyo ni ibintu bikora abantu babatandero abantu batagira yani sinzi ukuntu nona bifata ariko wewe umugabo wawe wenyene ubwiwe biramaze kumugera ahantu bizarenda kugira sister jewe ku buzima bwo gupostinga vraiment pardon sinobaho nta postinga kandi ikindi igira kabiri nimba ari byo wari wampamagara ivyo onye ndakwinginze please reka gupostinga jewe bishoboka kandi pardon nimba ari byo wari wampamagariye umunsi umwe
mbarira rero mbega urayuse kwa ntuzega kwa malam kwa ahubwo urakoze kunyibutsa yari yanyandikiye ambwira uko nkeneye navyibagiwe tari ahubwo canjaye uje wewe nishiri subi urakunda gutembera wowe bazokwitebeye kaguru karabevye kandi ntutwenge n'ukuri kw'Imana n'ukaguru karabevye ansaba pardon Namira pardon kuraba hariya pardon ntiduhave tubipfa dawe abantu b'umu bisigaye mugoye none foto iki yemye nawe urakunda gufotogwa da posting saka kabisa embere ndakugerera ikintu kimwe nukuri uno munsi narose indoto mbi je kuva nakabona rubigera indoto burana urazi yuko abantu batandukanye mu kurota hari abantu bararota bibwe abandi bakarota batuye amafaranga abandi bakarota bari mu bintu byinshi bitandukanye ariko jiki narose uno munsi nukuri gushikino sasa ndatahura insiguro y'iyo ndoto narose nibwo umugore nyene baratwara urukura twenga ni twengere shaso watumye ngana none je ndakubaza ndeka kutwinga kandi urukuranwe bani bitwenge wibwe umugore jereka kunmeza haje ndakubwira ikintu kimwe haje indoto n'ubutumwa yego indoto n'ubutumwa usigara umupasiteri so pana kubyo pasiteri haje indoto n'ubutumwa je kuvuga sigaye ndakubona nkuko kandi indoto sibwo bwa mbere abapasiteri nakunda kugenda bavuga ubutumwa ngo narose ngo neretswe nagize yumva nawe usigara umupasiteri muri misi ibyo si byo n'indoto gusa ashaka kubyihora aco nta shida ni indoto bireka ibyo ama rero ndabira kajya gapoci hajya mu nzu ndaniye nigendere ariko no kwigira mu buzi bw'iwanje ibyo bindi ndavyiyotse indoto imisozi zo kwa mari indoto n'indoto karanazo hama nene bage cyacu hanze hehe kandi kubera kumeze uko hehe ibyo birori bya ice cream za misi yose uzohava unsige nera gabanya ibirori ubukene buri ngaha bituma tudatera imbere ibirori byinshi none ibirori byinshi kwambira gusohoka nari nabikwemereye byose ko ari wowe uguma ushaka ntabigukoreye ngo sinagukunda ibirori bya misi yose naho bizopfa bidushikanye aho hose ushaka gusugende gusupost yega sindambara ya mpundu basi uno munsi gusa ugira canambara ya mpundu kugira ucu poster hama abantu bungukiki ucugura mu rukundo rwacu twe turunguka ko ari mu rukundo ntacyo turagenda genza n'inkunze yaje nyarutse cyane ndagukundira unkundira ibyo cya sawa sawa
yaruyu ntugire ikibazo uramuronka ngawashitse emera vuga ego ntugire ikibazo Egezanga umutwe, egezanga gatoya.
Umviriza rero, umviriza uzo genda anyuma uzomubona iwawe yizanye ya akazi karangiye ya abari birato ya umviriza nuvugisha umuntu n'umwe genda direct mbaki wawe urumva hajya ujyanye wamaze kumurongo ego ujya mu gentro kwe ujya mu tipe ndamwinze nimba wahejeje hajya yagufasha iki kwe ego reka wewe ndakwemera niyo mpamvu nashimye kugucako mviriza rero ndakubwira hajya wowe ntugira ikibazo ujya mu tipe vraiment hajya yabishoboye urabona ko wagiye ku mupfumu ujya niwe muganga arabishoboye ergo ujya mugore ukacuma uravyumva jewe narabonye yuko ujya mugore atitaho nimba rero yagiye kwigurisha ku mbuga nkoranyambaga nawe wamugutse wamugutse namuronse niyo mpamvu ndakwemera n'ubundi nejo naho ijya uzohora unyemera ujya mupfumu yaguma agira ibintu byagira gute ngigira ubwoba cyane nawe usanze uri urunyabwoba ibyambere kuva mvuka ugiye kwa fumu kubera umugore ni hatari ujye ndamukunda cyane sije naramukunzi nta kindi kintu ari kugufasha rero hajya ntuzidoga wowe genda bigwaye ahubwo umugani ikintu cyose ndagushiramo betereye muza nakubanje kuntwenga oya ntibisanzwe twenga zibisanzwe kuko yagaza mu Lamia ntutwenge jani ikintu kinzanye ngaha n'ukuri jewe Joanna yananiye ubu nigihaye mu rugo ndavuga ntiyumva ibyo nkora byose abigwiza n'ubusa sinumva ukuntu ndi wifate ubu rero hageze ku rugero yaho nubwo no reclama iby'iwanje Imana yamaze kundekurira ntashobora kunyemerera Jesse none tuzobaho gute muzobaho gute ndakubaza uje kumpanuza uje kunyumvisha ndabimenye cyane Jesse nje kuguhanuza ahubwo nje kugutuma we kubera kuri mukuru wiwe jewe uri mukuru wiwe ugenda umviriza garukira aho nyene waruge sivyo umwana uko arezwe niko akura sivyo twaguhanuye kangahe sivyo twaragerageje turakwinginga turakwereka inzira zose zibaho turakwereka reka kuguma icyo umugore avuze naho agutegetse koriki giburyo ego gibubamfu nuko sivyo akubwiye yumva yari yaramaze kugira nk'agatenisi sivyo agatenisi yakinishwa ashaka hari icyo tutakoze mu tuguhanura hari icyo tutakoze yego ndakumva Lamia none twakumvishije ntitwakweretse wanka kugarura impene iri hafi yamara kurenga imirambi ukabira nkayo oya nanje ndabiye nkayo nturabi nusubire rero kutuguma nje ndi umuntu wo kubwira ikintu Joanna mu byatsi nzanira iki kintu akanga umviriza rero reka uzunze umutwe umviriza reka uzunze umutwe twe turakuze ibyo twe twabibonye yani kera ko bizoba ego umva Lamia je bijya nabikoze burya ntacyo ntitwateka ngo bishe mu rugo twabibonye kera nicyo gituma twagerageje kuguhanura burya rero twe twabonye intumbero yabyo bizocamo rero intumbero yashitse nanje sinumva ko ndi bubikore
wari wizeye ko it's too much hey iracyari intango akari inyuma karahinda wari uzi yuko kugira kuramumenyereza icyo ategetse cyose ari icyo ashatse ari cyo ukora wari uzi ko ari iki erega urabona ujya mu goro kuntu ngo shira ku mastats nawe ugashirako akipostinga tukaguhanura urabona ko turi abantu babibona ko ari bibi ushaka ikintu ubu ushaka tugufasha ntacyo tugishumviriza ubwo ni gwawe uwagonone ni wewe nyene sivyo n'ubu rero kugira ngo urugo rwawe rusubire ku murongo ni wewe nyene uzoronde kujya nyene ariwe wagwisha ni nawe nyene uzorondera inzira ucamo kugira ngo umugore wasubire kuruka ace mu urugero mwene wanyu Johanna ageze ko nibaza yuko ashobora kugaruka ndakubaza niho ukirubona urugerageze ubu harageze ko ubona ubu rero ingonera zavuye ku maso ndakabonye rero murakabonye kandi usubire kuza kurisha umuntu usubire kuza kumusaba impanuro kuko je naraguhanuye kenshi ndakwereka consequence izohaba ndakubwira ndakwigisha ndagerageza mwaye zose nshoboye ndakwereka inzira zose erega nanje lamya ntumeke imirago narizi uko ndiko ndubaka kubera ko ntabikoze jewe sinateka ngo bishe urumva wewe warabonye ko umugore cyategetse ategeza kuba ari we mugabo hejuru sivyo wabonye ko ategeza kugira ijambo wewe ukaba hasi byemera ubibemo sadi je ndashaka umurire ahantu wewe ukura ukuri nguvu zo kubabuka jewe kunyubabuka jewe yaho nje shobora kugutuma ikintu cyose nga mu nzu udashobora kwemera biva kuki mema amazi zo kunywa nje mpamvu ngende kuyizanira zana uyihaye niki kwitora amazi bisabiye je n'umukozi wawe oya arutundira service mu nzu ubukwe kumfasha jewe na service yo gufashanya twese dukore no nimba ufite amaboko amazi uratora ahari ivyo ni ibintu vya misi yose byamaze kumenyerwa muri ino nzu kwitora amazi ni bisanzwe kwicuka nayo ni ibintu bisanzwe pardon ndabuze kumenya gufata aha sawa banza umbwire naho kukijanye no mu cyumba naho iyo ngwara ifata amezi abiri iyo ngwara ni ingwara nyabaki je ndashaka kusigure ngaho aha ntuzi ko ngwaye wowe ntazi ko ngwaye najuzi uri kurambaza mu ingwara ifata amezi abiri icyo utazi ni giki ngwaye nkoriki mbiriza ndakubwira ikintu kimwe sada ndaguhaye gasopo ngaha muri ino nzu wibuke je ko nakurumwe ndagushanga ngaha muri ino nzu utegerezwa kugira mu mategeko je yiwanje ngaha turumvikana pana kujegeza umutwe gusa nunduge kugikano ino nzu yamaze kuba inzu y'akajagari gusa induru misi yose none umvirize nakubwire udahinduse ngaha muri ino nzu udahinduse jewe nawe hazoca uwambara jo Ito rero baba. Sawa. Meze neza. Jewe. Kuri no wese vraiment sinzi no kugira gute. Kuko nishimye cyane kukubona. Bino nasanze uri smart. Hagarara neza nyene wambaye ukuntu. Nasanze uri kuyanje amajambo make. Rero urabyuko turacyatinga ariko jene nashimye ko twabonana kugira tuyage face to face banashaka ndakubwira yuko jewe ndagukunda kandi cyane kubera jewe nsanzwe mfise umugabo ariko umugabo tubana nikigaba aguma nkubita ranturubika ntasumira ntanyambika jero kubera kugukunda wewe nabonye ko namuheba kubera ntamfata neza ntazi kumakeya ariko we nasanze uri so smart uramakeya naho ari kuri phone nkishima cyane rero jewe nahisemo yuko nobana nawe ujya nkamuheba ibyo urabona ko honyine nk'igisaha n'imijoro namutorotse umugabo wanjye ndamusiza aryamye ndakukuraba wewe ndagukunda sindyama sisinzira nguma ndikunda kurota wewe ndagusabye n'ukuri umfashe niyumvire tubane byo gukoza ujya ndamuhebe none ujya ko atake yagiye
ndagusabye no kuri ubunyemerere basi we ntugire ikibazo nimba uba wiyumvira iby'amaheri griki nta kibazo by'amafaranga ndafise amahera ndafise vraiment nayo guta ariko ndagusabye unkundire gusa tubana byo bukoze ukuri kanakubwira nta byinshi nakubwira gusa ariko ntugira ingorane urakoze asongeye kubaho nishimye cyane kubera ngenda gukunda umugabo iwanjye wapigwe ahashyitse muhira ndabyimba ndeka ariko njya kubera kwikundira wewe ni ukuvuga ko guhereje no kwipanga buri kintu cyose hegeje ndishanzana imizigo tubane sibyo ntugire ingorane ariko ntugire ikibazo hama rero reka ngendera nuko amasaha agiye susange yabyitse ngo ibyo bihari sawa dore gitare vyiza vyo mama imitandao irahenda vyo mama iyo namenye yuko asa kuri asukunyene namubonye wapi je sinari gushobora misisi hehe nkagenda hehe ku bavyeyi nja kumurogesha mama ash umuntu amufotora nimba ari umuntu amufotora no wambere vraiment yasa n'umuhindi ndavye ku ipica yiwe nkavuga ati mama asha bazohamba ishati mugabo wapi ayi mitandao irahenda vraiment canke ni kubera namubonye mwijoro usanga ari kubera namubonye mwijoro reka nze ndabe ku murango nsanze ari gisabune canterera hariya urabona ubu nyana urubaho urasambuye uruguragiye bazo kwanza ugaruke je ngiwacu je narushe nyene kujiwacu usunumagize umbwira ibirije none aha bitumye usambura urugo kumvonya baki reba shagaruka oya ndegura zishobora none zishobora ndeka inda basi wewe banza bazusubire mu nzu hano baraza kugutora oya turakwanza mu nzu baraza kugutora ndagura imitigo je zishubirayo zishobora reka jenge sawa urugendo rwiza urugendo rwiza shalami ibintu bimbaye ko jewe umwana w'umuhungu sinumva umunenga nitwengere shaso watumye ingana waruzi ko ndira na wamusi nahugiye gute wakakugarura impene iri hafi yarenga imirambi kabiri bashobora kuri barire bashanje ndabiye bamaze kumva umuntu mu rugo umukobwa umugore yarunguwe akinamura kivana mu rugo no n'agahungu atoragwe bibarabara ukiyambura ubukwe bwawe je ndibaza ko kuri jewe nta gishasha sivyo nta gitangaje kirimo nta vyabaye ntagerageje kukwereka naragerageje inzira zose ubona kumengo mu mutwe wanje ntakora urumva wanyeretse ko mwebwe nimwe mufise urukundo nimwe muzi gukunda abandi ntibazi gukunda mugerera umugabo mu rugo utazi gufata ingingo sivyo umugore akagufata amatwi agakwega agatwara icyo umugore cyose avuze yes icyo umugore avuze yes madam suko byari biri hari icyo tutakoze gishasha kiriho kuko rero je ndabona ko aho bigeze ihangana
ihangane ubibemo kuko ibi byose bishitse ni wewe ubifisemo uruhare. kuvuga nk'uko mbabare ndire nshavure ngori gishasha kiriho cyo tuma impinduka ni giki. Umugabo ategeza ko ari umugabo mubi. Nari mara kugize umugabo kubera iki? Nawe mugira umugore we kubera iki? Sura umutwe none. Erega umwana uko arenzwe umviriza n'umwana uko uzomurera niko azokura. Washaka bigende gute? Umugore yagusumbije ubwenge gusumbije umutwe. Agaturage bazi kwanza ndakubaza ikibazo. Yuba yari umuti cyangwe. Ko atari ko yakabaye imbere hose. Ewe. We ko wibutse kuyifuka none bwakeye. Umuti yoba harariye je nyine kwazo nishure ngaho. Jewe mberagera gushaka umuti yawe uri. Narakubwiye nti twe turakuze. Irengwa kwigeje mu nari kubwiye ndibaza rero n'usuzumye. Twe turakuze tubana kure. None uwo mutato uryaho kubera ikatowe. Ntibishoboka ko yowe. Ntibishoboka ko towe. Ubu rero urabibona. Naraguhanuye naragerageje nka mukuru w'umuntu urabibona ni mutoyi wanje ntaco ntakoze ntaco nagize kugira ngo ndakwereke inzira birananirana mbere byananiranye nta kindi mfise mpindura jewe sivyo ntaco mpindura nta ngingo mfata mu rugo rwawe kuko yaba ndayishoboye ari kwifata ubwande sivyo ubure byarananiranye mutoyi wanje nta ngishoboye gukoma nawe we fata ingingo ubona ishoboka nk'umugabo iyo uzobona ikorohera nkuko nawe yafashe ingingo imworohera nawe uzofata iyo sivyo ubona kare ivyo yakora abikora nk'umugabo n'ubu rero hagarara nk'umugabo ababo rero nubwo birukoraniya Jesse no jangaho ngo urabitanye ku mbari nanone bijya ntibivuze no munsi wabivuze kuva kera buriya igiti n'igi gukora mu gisho kabiri je namaze kubona ikosa ryari wabibonye sawa mbere rero Jesse no kwicisha amajambo ukuri urakoze byari nyene wanyu mugabo akaba yafashe intumbero y'uko yoturwo kwiba komuka sije ukuntu namubonye je nibajinye kasara kuko ukuntu je nabonye ameza arasara nakwije jewe mu ivyo byose ntagize ishasha kirimo kuri jewe sivyo ndibaza ko wahamagaye nakwitavye nakumvise kandi kuva kera naragerageje kuba hagati yanyu narakweretse impanuro ubwo naramweretse impanuro sivyo birananirana ariko iyo umuntu umushinga ntari ufata ingingo numere nkawe ntakuganze urumva yarakuganje aragutwara uko ashaka we nyene nigashaka ko je umutwe nibagiye uko ndiko ariko rukundo ahubwo navuze ndiko nduba voilà urukundo agwa ama selfie sivyo kupostinga ukabona ko harimo amahoro haje umugore agutwara uko ashaka nyene mfashe ikiniki ujye no rukundo ndibaza rero nabibonye wa mugani wawe ubonye nabibonye man. Vipi bro? Meze neza kabisa. Mese nyinshi. Kuri misi. Sawa kabisa. Tena nje ukuraba ndaki. Hoje kunda. Afuna wakaniye corona. Ubu mani yakaze ni hatari. Yakaze ndakese. Yego kweli. Ana Jackie wanje nakibagiye. Oya ndosobe kwibagira ni. Foko tuza turagira man. Yego mu bihugu byo hanze ko ari hatari. Oya no mu Burundi no. We tuzoyitsinda ni hatari. Biri gute no? Umeze neza. Nangi aho kabutike bane gurutuye. Man, cyane ko ndakurundira. Nanega mane telefone sindayifise ndagikutandondeye. Telefone ngoma ndakurondera ngo enkoni. Enkoni. Ndabizi gasha muri limite. Limite nayo nkoresha bro. Urumva rero ingorane fisi. Mfise ingorane. Ingorane nyabaki. Wewe urazi wa mudemu naguma ndakubwira twaganira ama Instagram, Facebook, WhatsApp. Ujya mudada man. Yo. Cyagenze gute? Nugi mbwa yo ginzungu. Yarega. Menga nahuye n'igikere ndakese. Mwaratevye murabona na bwa bundi. Ega nawe ntiworoshe. Ansumvye imyaka 4. None wasanze meze gute kuba mudada none? Yo anasanze mani akuze.
oya gukura zaswaga wapi si size zawe nari umuhari sana ndaki none uzobigenza gute Wapsiguza hari ikintu mwari mwapanze twari twarapanze kubona nurazi ukuntu namukunda man rero n'ahantu nari nakubitiye hega ku bavyeyi abavyeyi biwe abavyeyi b'indani indani munsi yo hejuru aho fete sindiko ndumva abavyeyi ko bambara bisigura iki abavyeyi abafumo abapfumu ne bita abavyeyi vraiment none wari wagiye guhiga iki kugira ndamuronke yaranyereka amapica yigira utuntu tw'udushuti nyene ugaka nabona umenga n'umumarayika yacitse mu ijuru yarenza kujana mu bavyeyi ukanabavuga ko ari abavyeyi washaka ikinongo nyatari gusa rero nasanze atari we warugiye none tunangiye ukabutika aho kugura amayinite reka cyo dusubirana inyuma mani ni atari je narari umuhari mani reka kuzurashuhira fibi mani na Instagram ujya mudemu siwe soka wari kurazana ibintu gakatira jeje kubana umukecuru jembana n'umukecuru oya hari hose kumubara oya ari bikunda genda basi nugara amaso nugure wagi ndabigusabye se nugara amaso nugure wagi nacanje ko nataye umugabo wanje kubera none ivyo birandaba jewe sisha kubana n'umukecuru hari hose jabana bakume bantwenga jewe jewe natunga ibagare nka jewe nawe je twabana nawe genda kujya nyene waje ni jewe nta bintu vy'ikiniki hariya ni ngoga hari nyarutsa hari wewe ninde yakwinjije ngaha muri runo rupango ninde yakwinjije muri runo rupango wagiye udutera akagere ngaha muri runo rupango cyane none nibiki ewe ndabira wa mukobwa sha uni wa mugore wa genda kemeye ikintu yavuye ngaha avuga ko atazogaruka ngaha inda kubabarira umviriza wavuye ngaha udutera akagere jewe ibyisi byandambiye n'ukuri byakurambiye byiko birazunguruka nabonye ko bagaruka mu rugo iwanje n'ukuri hagiye nari umusazi bari bandoze siniyari jewe inderi yakuroze ko ari wowe wiroze waragiye birigurisha ku mitandao warida ndakwiyamira kunkorera umugabo ndakwiyamira wani byakunega waridandaje barakugura none ikindi ushaka ni giki umviriza ndakubwira ikintu kimwe ibintu byose wagakoze iyi niyo nyungu yabyo
ndakubuza ndakubwira ibintu byose Seri nabibonye ukora ikibazo ariko mbabarira n'ukuri sinzosubira. Ego kabisa kubarira amaje cancahe. umviriza ndakubwira ikintu kimwe sha ndakubwira ikintu kimwe je nta majambo menshi nkunze kuvuga marure gatatu ntariko ndakubona ngaha muri marure gatatu ntariko ndakubona ngaha muri ataruko noza ntabwo n'ibipanga byose ndakwiyana Babarira. amaje cancahe ntiwashase kwidandaza ashobora kuguze kabisa ubu rero fata inzira usubire iyo wavuye uri mufashe ndakwiyana so mvira mu nzu mvira mu rupangu